usikana biruka kera rero nawe utabana uri kurakora baziresha bivanye nuko urukundo tubanye ndakwishimira cyane kandi ndagwiratira cyane abatomba umugore mwiza ariko rero ngushimira cyane kandi abana bacu babayeho neza ubaha imbere nibutse umunsi wa mbere duhura ukunda kunyita kiromoye ubu naho ngipota kubera jewe yes nikora wewe kuko ibyishimo mpa n'urukundo nyereka kuko birampaza ajya naho nogomba nkarantari biraye gushimira sheri ibyo nakoze byari shingano zanje kuvuga umuntu amaze kubaka akava mu maboko y'abavyeyi agiye mu maboko y'umukunzi no kuvuga jewe ndi shingano zawe nawe nshingano zanje kana nawe kumbera umugabo mwiza nshingano zawe uramfise ndagufite turakundana kindi naye ndagushimira kubera wambereye umugabo mwiza wakataraboneka so ndagukunda rero hari cyane ndagushimira cyane rero Bueno, manda. Oh. Fresh Mr. B. Nawe uje twashitse. Mr. B. Chawula umwana wo kwa boss Jungu. Cheba baneza kana. Wanyengera tumutagana n'umupira n'utwaye. Tugende mu ego yabuze aho janye no musi mutashe bwije ego shatashe bwije kubera hano twabanje guca sanyene boss sindamubona yagiye boss rero wanyu hari namabanje gucama aratamukanye sanyene nyene mawuja shaka nanje tuturantwara muri sport wowe mujyane muri sport gukora iki nyene kugira sport nawe none Mr. Bean ndakubaza abantu bakora sport kugira ngo ukomere sivyo no kugira ngo nyene ugire umubiri umeze neza none nka wewe wowe ugiye muri sport kugira gute kandi handi umuyaga uzura kugira ugacugenda bw'amabuja usikonda nuko mu kareka akunweza nimba ari kukomera birakwiye wowe cyose ubone kugura irya portail ko kajojo Kandi wowe Mr. B ngo bujambo bwaje sinzi ukuntu ndetse. Urya mabuja munga. ne wowe kuguma mwicaranye hajye mu muduga umutwara umuraba kujya kuntaca afite nk'uko anje mbashaka zonja nyene muri sport anjana Je ndi umushoferi je sinzi nkaho wiwe afite amasahani. Wowe urya mabuja ushaka umuyikuremo mu mutwe. Urya ntimungana ni garama. Wowe je garama yo ishobora. Oya wowe basi wowe urayishobora nyene kubera umutwara mu muduga. Mr. Bean hora bugira indero. Tukiri umupira twahuye n'ikigabo cyawe wewe cyaguye muri kwa rukanepfo namashashanyo ibiki yashashanyo ibanga natwo weshitaye urika natwo cye tuza gutabaza ariko marari abantu batwe none uje neza na neza yitegereje abona neza hajye ko hari inzira sha ashaka kuba yanyoye bya bindi mbe babyita agasara bwa gawe kikwaye ndereza nimba yazinyoye akaba yiborerewe
nimureke nuko yazirose ahubwo hari ikintu nyamukuru nagomba tuyage are mubona jewe ndafise uwundi mwana agira kane kandi uwo mwana wari uno mwanya numvise yari nashaka ejo mu gatondo uzinde kugurisha rugero kwapfa kugira ngo turonke basa amahera y'itike ejo mu gatondo ziduke manuka mama bashaje kwera tubona ko ikiraro kigaragara uko abo bwose twaragurishije none twatuko tujya gute eko mama ntiwibuka amwe turangushaka akanyama akanyuma niko twaciye tumarira nawe mama biragira n'ingoga aha neza uribagiye yuko akakwavu kanyuma twakabaze hirya y'ejo sigaye bavuba kwera okay naco bitwaye ekeje mu gatondo inkoko niyo ngoma zinduke manuka ndumva mfise agahinda n'umubabaro ko kubona umwana wanje imyaka ni myinshi cyane ntamubona none mama uzogera n'amaguru nzogenda n'amaguru byanke bikunda ejo ndarashitse Bujumbura mama uragenda tuzogusengera ahantu habi nushakashire kuri cartoonito ivyo birofa n'ivyo uri kuraraba nawo bijya birofa n'ivyo ugomba kuraba biraryoshe ibinye vy'ababebe uri kibebe wewe naje ni mukuru wawe ushaka kuri cartoonito naje ni mutari wawe naje ni mukuru wawe zana ubu zana twishimiyani msakomana na wewe na mimi pia zana samu bana yaje niwe kimwe ko muko muragwana kwanza muri ko mufiki Samuela aya n'amasaha yo kureba televiziyo cyane n'amasaha yo kwiga twavuganye ko mutangura kwiga kwanza hama muhejeje mukabona kureba televiziyo none muri mu televiziyo mutaraja no kwikaye ibyo je nibyo twavuganye chere turi komanda gogo ugende kwiga nyarutsa mama Samuela bareka abana bara televiziyo icyari shi barabe televiziyo amasaha kandi arayo kwiga bareka baruhuke nangorane sawa ngomba ko baruhutse umutwe cyatsaburitse habo bishaje papa nicyo gituma mama tumwanga umwanya wose aguma tukarira icyara sawa shavre Balai sawa usabe wihangane amajambo y'amwana akubwiye n'amajambo akomeye cyane ariko yihanganire ariko naho biruko suragerageza kuzatwara abana bukebuke kuko urabona abana bisaba yuko baza baronka umwanya wo kuruhuka bakarura desi anime ariko cyane kuri mu buzima bubi cyane rero ibintu n'abandi tubironderera abana bacu umwanya wo kwigura hari ariko nawo umwanya nawo kuruhuka ubukenewe abana televiziyo twayikuze tukiyura abana bigomberwa yuko rero umwanya umuzo abareka ndabigusabye Erika she ingene uri kurambwira ubumengo sindabakunda umengo sabana banje mugabe bintu bari ko ndababwira bibari ivyo ibaze nk'ubu ntibageze baja ku shuri guhera mu gatondo bicaye kuri desanime gushikana isaha 17h none batize je baduca bidiki ikintu kimbabaje sikindi ufise amajambo mwana yakwishuye
Erega warabifite mu ruhara we n'usuzuguza bari abantu kuko nta kuntu babwira ngo nibahaguruke bagende kwiga kandi banyemere bahaguruke nawe ucuza ngo nimwicare murabe televiziyo nyene ubushatse kubereka yuko umengo je ndabanka ni wowe bakunze kandi mu vy'ukuri atari ivyo ni kuri naje byambabaje kandi cyane ya kibazo byihanganire pardon kandi ariko kukosa wakosheje ariko pardon cyatahurize okay ya ubwo yuko tuzatura batwara bakibuka abantu ni vyishimo byacu dufise sawa ya ndabyishimire ko ntahuye ibisigaye nabyo ndimo nasamira mbona menga arakaze cyane ameze nkawe umwana wanje negereza yatoye wewe nta na hamwe yigeza gusiga nazembura hagira ngo shumeze kimwe mbisambere ndabafise je nigire mu gikoni ubwo naho ndibaza mugira mugende kure badesana umva naje na hindutse bebe Mwana mwa mudodora ngasi muri asere tuguma dufasha imfuvyi n'abapfaka. Ushakiwe. Sawa. Sawa. Ani kwa Mungu yupo. Ani kwa Mungu yupo. Manshi. Ande wewe uri. Ndi mama wa Mungu yupo. Abakecuru bose bagwaye amavunja baza kurondera Mungu yupo nga. Ndi mama wiwe. Ewe mama ngugo kwarago. Erega mwana ngira ko ari hari. Jamvuye umuramvya n'amaguru. Sawa. Reka ndakwinjize gusa Mungu ipo si hari mabuja. Kanda gutwara tugende kumurara. Mabuja. Okay, mugere injire nta kibazo. okay Bibi karibu. Karibu cyane. Sawa. Yangu na mama cha. Sawa. Karibu. Ya mwakoze. Ina kuremera. Ni sawa rero. Turashima Imana. Bibi, wowe ugeze nakumenya. Tubafashe iki? Ego nukuri birumvikana ni mwamenye. Kandi nanje nijyambere ndababonye. Mbabarire gushishira amajambo aho kuzimana tubakiriza iki? Ni kuri cyo cyose mufise. Nta ngorane.
Oh. Ego. Haisa. Rai. Nyaruka. Sabwe mabuja. Gaye. Mubaze mu bibi cyafata mugende muzanira. Tubafashe kwiga abavyeyi. Nukuri anyotewe ikintu numva shaka nyamukuru numva shaka amazi. None ko ugiye umenya umuzana amazi ameze gute? Kutamubajije nimbara yashushe canke nimbara yakanye. Hariya nana amazi hariya yakanye nayashushe. Oya nta amazi ashushe shaka yakanye. Ashameze nk'ayandi iwacu n'ukuri. None wowe umugore wa Mungu yupo? Yego, uramuzi? Yego. Aba n'abana banyu? Ha, n'abana banje. Muzo. Hewe basa nasi n'ukuri. Niwe papa wawe uramuzi? Umuzi hehe? Cyane gose. Mungu yupo n'umwana wanje. What? Mungu umwana wawe? Yego. Wifura. None mugabo wanje kumengo yabwiye ko atabavyeyi afise. Canke ho yewe ari umwana wawe gute tukabara tukanda tugira abana bangana nko kubutaraza ngaha. Mwana nukuri sindiko ndakubesha. Mungu yupo n'umuhungu wanje. Gusa sinigeze menya ahantu yaba. Mba naraje kuva kera. Ariko ubu uye ko namenye nukuri nzokwama nza kubaramutsa. Shabye ibintu biragoye gutaho. None mama, ntavyibona none ko wasana papa. Ico naco. Ico gisuko. Samwera gezaho. Urashobora kuba vuga kuri jambo nk'iryo mu kanwa wicanye n'umuntu akuze. Asore. Nibi wihangana. Abana niko bameze baragoye. None ati uri mama wa Mungu ni kuri kwimana ntabigeza mbere. Ahubwo mbere reka ndamutelefona ndamubaza haziye. Numva ko yoza akakuramutsa. Yego nuko ndaje ndamukumbuye habona ndamuheruka kera. Yatari. Arushe. Yego n'amahoro. Utaryara. None ushyize kuri mbovure mucunge n'amayinite yanje. Ngaho nyaruka ni karibu. Thank you. Sheri karibu. Sawa. Yeah. Wow. Amahoro mwana. Ubu rero naje kundondera n'inyaki yaciye. Mbega baje uzanwe n'iki uje kurondera iki? Erega mwana iyi myaka yaciye ko ntarinze ahantu ariko uko nahamenye nzoze ndaza gukuraho. Shaka nkubwire Jesse ndi umwana wawe. Ntusubire no gukura mu kanwa n'ikintu kimwe cyo kuvuga ngo ndi umwana wawe. Jesse ndi umwana wawe. Madame nimba uyu muntu yaje uyu munsi ariko cyambere ibi nicyo cyanyuma so kunja buri Babe. Urumva ingene uko uravuga imbere ya mama wawe. Gabanyijwe basi. Mr. P! Mr. P! Big boss. Kuri uyu mwandaka.